Ndabaramukije bakunzi b'ikiganiro yaga muganga, amagara meza, kugubwa neza, kururanirwa mu byanyu no mu banyu nibyo ndabipfurije. Wowe ukunda kumva wuzuye inda ukama wumva ko iminsi yose ibyo uriye wumva umengo ntibihoka n'ingoga, ukama wumva umengo mu nda hapomfye, ukama wumva umengo mu nda novuga ngo umengo n'umuntu azanye ipompa arapompa, ukumva nyene mu nda ibyo uriye ntibirengana neza, kandi hariho igihe kindi bihora bishika ukumva yuko ibyo ufunguye birengana neza. Nico kibazo tugomba kuganira muri kano gace ka kino kiganiro kizoba kigizwe n'urukurikirano rw'ibiganiro bizotubwira ingene umuntu yokwameliora, ingene umuntu yoteza imbere ibijanye n'ihoka ry'ibifungurwa aba yariye. Tuzorabira hamwe ibiganiro bishika kuri 4 bitumbereye kutubwira mbega ni gute umuntu yoteza imbere, ingene umuntu yokorohereza amagara yo mu nda kugira ngo ibihimba bijejwe ihoka ry'ibifungurwa bishobore gukora neza vyorohewe, hanyuma ivyo umuntu yafunguye bihotse neza, bimutemba neza, bimugwa neza, kandi bimuguye neza naho biraheza bikamufasha kubaho neza afise amagara meza, kuko ivyo twafunguye bidahoka neza ntibitugwa neza, bitatugwa neza naho urumva nta magara meza duheza ngo tugire. None mbega ni ibihe umuntu yokora mu ntumbero kugira ngo yorohereze mu nda, amagara yo mu nda yoroherwe, kugira ngo ivyo umuntu afunguye byose bihoke, bimugwe neza, bimutembe neza, asezera ikibazo co kwama yumva afise amagaze mu nda, afise imisonga mu nda, inda kwama yuzuye, kwama inda umengo irapomva, umengo ni wa mupira abakina imipira y'amaguru canke n'indi mipira kumbure usanga kumbura umengo urapomva nyene hasigaye gatoya kugira ngo umupira ube woturika. Kimwe mu bintu vyofasha umuntu kwameliora digestion yiwiwe, ihoka ry'ibifungurwa yiwiwe, nuko umuntu ngo yokwitwararika mu byo afungura akagwizamwo imbogaboga n'ivyamwa. Imbogaboga n'ivyamwa birafasha cane, ico bita mu gifaransa ngo ni transit intestinale, ni ingene imfungurwa umuntu yariye zirengana neza mu mara cyangwa se mu ma intestin kumbere mu gifaransa mu nyemere mvuye gutyo. Hanyuma kandi imbogaboga n'ivyamwa birafasha korohereza ibihimba bijejwe ihoka ry'ibifungurwa, gutyo umuntu ivyo yafunguye bigwiriyemwo izo mbogaboga n'ivyamwa bigaca bituma uyu muntu adahura cyangwa se atagira ikibazo ca constipation mu gifaransa, cyangwa se ibyo bavuga ngo ni ukugumirwa canke ukugumbiza kumbure ngira ngo mu kirundi, aho usanga umuntu yagumiwe ugasanga ntibinakunda ko aja ku mwanda mukuru, ntaja kwituma kubera yuko nyene yagumiwe mu nda, novuga ngo vyiyugaye canke se vyibrotse, novuga ngo mu nda biba vyahuraguye. Ikindi kintu kigira kabiri mu bintu bitatu tugomba kubabwira uno munsi muri kano gace kacu ka mbere ka runo rukurikirana rwa bino biganiro, ni agace kibasiye cyangwa se gashimikiye cane ku vyo umuntu afungura, alimentation et nutrition, ingaburo ibereye. Ivyo umuntu afungura mu buzima bwiwe bwa misi yose birafise uruhara rudasanzwe mu novuga ngo mu korohereza amagara yo mu nda, kugira ngo uyu muntu ntagumigwe, ntagire constipation, yoroherwe mu nda, ibyo afunguye kandi bimugwe neza, hanyuma kandi n'ibimuvamwo bimuvemwo neza byoroshe, kubera ibyo dufungura byose ntibica bitugumamwo, ntibitegerezwa kutugumamwo habanamba na gatoya. Hariho ibyo umubiri ukeneye, ibyo umubiri udashoboye gukoresha, nibiriya bica bisohoka, tukabisohora biciye mu mwanda mukuru canke mu mwanda mutoya, nimba ari ibiribwa canke ibifungurwa canke amazi, ibinyobwa n'ibindi byose duhora twihereza. Ikintu kigira kabiri rero ngo umuntu akwiye kwirinda cane imfungurwa zo mu mahinguriro, za mfungurwa bavuga ngo ni amaproduit canke les aliments ultra transformés. Imfungurwa zo mu mahinguriro ukunda gusanga ngo zigwiriyemwo ibinure, ugasanga izindi zigwiriyemwo amasukari, izindi nazo ugasanga ngo zigwiriyemwo novuga ngo ibirungo,
hanyuma ugaca usanga rero ivyo vyose biraralentissa la digestion, biratuma ihoka ry'ibifungurwa ngo ryikwega rikamara umwanya muremure usumba uwo ryategerezwa kumara, gutyo ugasanga rero umuntu arateba gusonza, arateba kumva yuko ivyo yafunguye vyarenganye vyahotse, ugaca usanga rero muri ico gihe biciye vyongereza ivyo twita ngo ni amabalonema, kuzura inda, kumva umenga inda irapomfye. Novuga ngo inda ni nk'umupira, wa mupira w'amaguru kumbure ku bakina imipira y'amaguru canke se no kubawurorera hirya no hino murabona ingene imipira bimeze. Urya mupira burya novuga ngo udapompe neza ntiwokinika. Rero haragerageza usanga umenga inda rero yagize ntiyabaye balone, ntaho mengo ni ballon ya za nkino bakina mu mipira y'amaguru canke y'amaboko za basketball n'ibindi. Hanyuma ikintu ca gatatu ari naco tugomba dusozerere ko muri kino kiganiro cacu cuno munsi, nuko umuntu yipfuza yuko ihoka ry'ibifungurwa rigenda neza, yo kwitaho kandi akitwararika kunywa amazi ku rugero rukwiye, ku rugero rubereye. Mu biganiro vyacu muri kahise ka runo rubuga rwacu bitwa Ntamvu Idahita TV, twarabaganiriye ku kungene umuntu yonywa amazi akwiye. Umuntu yonywa amazi ku rugero rukwiye mu buryo ubuhe, canke se amazi angana gute. Tutiriwe turabisubiramwo vyose ko bitokunda, muze murabe amavideo twabashikije mu kiganiro yagamuganga kuri no rubuga. Twaravuzemwo yuko umuntu amazi akwiye kunywa ku munsi akwiye kutaja munsi y'ilitiro 1.5 canke amalitiro 2 gutera uduga, kubera yuko umubiri ukenera amazi make canke menshi hisunzwe ahantu umuntu aba, harashushe ntihashushe, harakanye ntihakanye. Mbega uyu muntu arakora akazi gatuma abira indugumba nyinshi, ku buryo umubiri ukenera yuko y'amazi yatakaye biciye mu kubira indugumba nyinshi, bisaba ko umuntu yasubiza mu mubiri. Mbega umubiri w'umuntu ukenera amazi ku rugero rungana iki? Mugabo umubiri wayagusaba utayagusaba, ni waba udafise ikibazo kijanye no gusohora umwanda mutoya, kuvuga ingwara za prostate, ingwara z'amafyigo, ingwara zo muri biriya bihimba bijeje gusohora, novuga ngo umwanda mutoya, utarwaye ingwara mwenizo, umubiri wayagusaba utayagusaba, ukwiye kunywa amazi adakwiye kuja munsi y'ilitiro 1.5 canke amalitiro 2 ku munsi. Ayo mazi rero iyo umuntu wagiye arayanwa, novuga ngo uko amasaha agenda tout au long de la journée, ku murango ukacishamo amasaha ngahe, ukanywa kumbura ikindi gikombe, ukanywa amazi, birafasha rero vya bintu umuntu yafunguye kuba vyo koroherwa, ibihimba vyo mu nda bikoroherwa, amara akoroherwa, muri estoma akoroherwa, ibihimba vyose bijejwe ihoka bikoroherwa, kandi n'umubiri nawo uroroherwa kuca uronka ingene usohora, novuga ngo ibisigarira biri toxique by'ubumara vyohava bisinzikaza amagara yacu, kuko muri urya mwanda mutoya umuntu asohora harimo imicafu umubiri usohora. Vyumvikana ko rero umuntu ataronka umwanda asohora kubera yuko atamazi akwiye aba yanyoye, bica bimugora kuronka ingene yosohora, novuga ngo ibisigarira novuga ngo biri mu mubiri vy'imicafu bishobora kubangamira amafyigo, bishobora kubangamira amagara yiwe. Murumva rero yuko ibi ari ibintu bikuru bitatu bihambaye umuntu yokora. Umuntu akwiye kuraba ivyo afungura bikagwizwamwo imbogaboga n'ivyamwa. Umuntu akwiye kandi kwirinda imfungurwa zo mu mahinguriro, ntazijye ku rugero rurerure kubera yuko ziba zigwiriyemo isukari nyinshi, kandi iyo sukari nayo ikaba ifite ingaruka mbi ku magara y'umuntu, kubera yuko izo mfungurwa zo mu mahinguriro ziba zigwiriyemo ibinure, kandi kubera ko izo mfungurwa zo mu mahinguriro zikunda kuba zigwiriyemwo ivyo bavuga ngo ni ibirungo. Ivyo byose bikaba bishobora gutuma ihoka ry'ibifungurwa ryikweze, naho murumva yuko
bica bigenda nabi. Ubwa nyuma turangije kino gice c'uno musi turabira hamwe yuko umuntu yonwa amazi ku rugero ruhagije, ni ukuvuga ngo ntirirenge utanyoye amazi n'imiburiburi yungana n'iritiro rimwe n'inusu canke amaritiro 2, ushobora no kuyarenza bivanye n'ingene umubiri wawe uyagusavye. Bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga cacu c'uno musi, aha niho dusoreje kino gice cacu c'uno musi. Tuzosubira mu kiganiro kigira kabiri ca kino cigwa kitubwira ibyo umuntu yokora mu ntumbero kugira ngo yorohereze amagara yo mu nda, maze ibyo afunguye bihoke neza, bimugwe neza, bimutembe neza, maze ashishikare kugira amagara meza. Kubera iyo ari imwe mu ntumbero zikomeye dufise muri kino kiganiro cacu, ingene umuntu yogira amagara meza biciye muri zino nyigisho ntungamagara na zino mpanuro ntungamagara. Jewe Janvier Manirambona nabanye namwe rero ndabikebanuye, ni aho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga.